turashobora gusoma inkuru ya Mariya avugana n'umumarayika, nawe ugaca wumvise wewe iby'iwawe. Biterwa n'ingene uteze ugutwi kugira ngo wumve by'ukuri icyo Imana yo nyene iri buvugane na wewe, ko Imana idukunda umwe ku giti ciwe, kandi Imana ishaka kugendana nawe ku giti cawe. Hari ahantu uzoshika uwo mubakanye ntavuge, hari ahantu uzoshika uwo muvukana ntabahari, hari ahantu uzoshika wakuvyaye ntagire ico aterera. Ikintu kizoba gihari ni Umuremyi wawe wizeye ukabwira umutima wawe, ico wamwizeyeko kizoguteramira. Umwidegemvyo mwiza ugusunikira kukumatana n'Imana. Aleluya. Basigaye bose mukabana neza kandi ububashe kandi ubakunda, ariko uwukurongora n'ugutumbereza ahagaze hejuru ya byose akaba Imana. Ikintu gikayangana bivuga ko kiratiha attention, kirahamagara amaso y'abantu no kwitwararika kw'abantu, bakaza bakagihindukirira bakagishirako umutima, kandi mu buryo bw'umunezero no kuharonkamwo inyungu. Imana rero irashaka ko ubuzima bwacu bubera mahanga, bubera bene wacu, abavukanyi bacu, bubera abadukikuje icyo tuma banezerwa. Yesu yaciye avuga ngo muri umuco n'umunyu w'isi. Rero kugira ngo ibyo bikunde, hariho ikintu dukeneye cyane, icyo nagira ngo dusangire aya majambo kuri uyu munsi wa mbere wa Mungu w'ukwezi kwa gatanu, amajambo aturongora adutumbereza kugira ngo dusangire isengesho kandi dusangire imyitwarariko w'uku kwezi kwa gatanu tubyumva kumwe. Twifuza ko kutubera ukwezi ko gushikama mu kwizera ijambo ry'Imana. Gira mwene wacu cyangwa musaza wanjye uti dushikame mu kwizera Imana, mu kwizera ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero uyu munsi wa Mungu wa mbere dusangira ibisa n'ibyo nyene, dusangira amajambo y'ukwizera. Haleluya. Imana ishimwe cyane, gushikama mu kwizera. Haleluya. Turaza kubonera hamwe mbega nubishobora gute kugira ngo nizere, kandi none nizere hoho, nizere iki kubera nkwiye kwizera, hanyuma kandi none bimarira iki nizera. Harakunguko bingirira, hari igisumba kutizera nkuramwo. Ubwo sinoca mbandanya mbaho nkuti bise inyungu zingana n'iz'utizera. Mbega vyoba bingana? Kutizera n'ukwizera vyoba bisa? Canke se hariho akarusho nkwiye gukurikirana kugira ngo ndagashikeko nciye mu kwizera? Mbega birafise inyungu kwizera? Tubishikeko hanyuma tuze kurangiza twisengera kugira ngo Imana idushoboze, ituronse nk'uko ijambo ryayo ritazira ubusa, ridushikeko ku kwezi kuzotubera ukwizera kudusiga duhagaze neza tutanyeganyezwa, twubakiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Rero iyo turiko turavuga gutyo, mubanze mwandike ijambo ry'umutwe, gushikama mu kwizera.
canke gukura ukwizera. Ubwami bw'Imana twakiriye tubuhabwa mu kwizera, tukabubamwo mu kwizera. Ariko Imana ni nziza, iraturemesha tugasanganya navyo yuko ngo ko kwizera ntigutetereza. Aleluya. Ko kwizera ntigutetereza, si ibihenda abana, oya, ni ukwizera utamaramaza abariko barakugenderamo. Imana ni nziza, Yesu ashimwe cane. Tuvuze ngo gushikama mu kwizera canke gukura mu kwizera, hari ibintu dukwiye guca twumvamwo vyoba bisa n'ivyo. Ni ukuvuga ko tuba twamenye Imana gusumba uko twigeze. Amen. Dukuze mu kwizera canke dushikamye mu kwizera gusumba uko twahora, tuba twamenye Imana gusumba uko twahora. Twagira ukwezi ko kumenya Imana rero. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cane. Kandi tuba turiko turaba mu buzima butumberezwa n'Imana gusumba uko twahora. Ukuvuga ko ubuzima bwacu buba butumberezwa n'Imana. Ubundi turavuka tutaronse ubwo burongozi buvuye ku Mana, tumera nk'uruyuzi ruta umutwe iyo rubonye. Muhiri wanje harameze uruyuzi, nama ndaruraba ivyo rwigira, ukaja ubona rwareruye umutwe ruriko rurawuduza kuri clôture. None wewe uja hehe? Kuri clôture uzamirayo n'uzoca ukoroka? Nkatora ngasubiza hasi. Ukaja ubona rwareruye umutwe rwawutaye kw'ikanivo hejuru, rugomba kuja gukira ku nzu kubaho. None wewe uja hehe? Erega nta mitsi wohashinga ngaho waruyuzi. Gasubira ngaterura umutwe gasubiza aho rushobora gushinga imizi. Twama tugomba guta umutwe aho ariho hose, ariko Imana irafise uburongozi bwayo. Iyo turiko turavuga gukura mu kwizera, ni ukuvuga ko tutagenda duta umutwe aho ariho hose, ahubwo hariho ico Imana igenda iratwigisha, igenda iratumenyesha, igenda iradufasha tugakurikira ico, kuko ariho dushobora gushinga imizi tukabaho neza, tukagira ivyamwa tukabaho neza. Imana ikomerwe amashi cane. Ntituri ba nyamwirarika, ntituri ba nzitunga, ntituri ba nzimenya, oya ntituri ba nyamwirarika, kandi ntituri ba bugabo bwigaba, ntituri giswi cinobera, turi abana b'Imana. Karibu muri uwo muryango w'abana b'Imana bafise umurongozi yitwa umwungere mwiza. Amen. Agaca atanga amasezerano menshi y'ingene azovyifatamwo kugira ngo tube muri ubwo buzima bushikamye mu kwizera. Rero tubanze turabire hamwe amajambo y'Imana adutumira kwizera. Mu Baroma 10 dutanguriye ku murongo wa 10 kugeza ku 10, dutanguriye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17. Cumi na kane kugeza ku 17, ijambo ry'umutwe rihari rivuga ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Murongo wa 14 rero, none bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe? Kandi
bazosigura ibyiwe bate batatumwe? Nk'uko handitswe, wewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari byiza. Ariko abumvise ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, mwami ninde yemeye ibyo twumvise? Aha yemeye mu Cyongereza avuga believe, kwizera. Ninde yizeye ibyo twumvise? Mwami ninde yizeye ibyo twumvise? No hano muri Momberge ninde yizeye ibyo twumvise? Ko Imana yirirwa irashitsa ibyo yavuze, ninde yabyizeye none ngo abibone? Ninde yizeye ibyo twumvise? 11. Nuko ukwemera naho nyine kwizera. Ukwemera kuva ku kumva, nukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Ukwizera ni kwizana. Umuntu ntapfa kwizera ibyo ari byo byose. Umuntu ntapfa kwizera ibyo yishakiye byose. Oya, n'Aburahamu yakuriye mu muryango w'abakora iby'Imana. Se wiwe ari byo adandaza, ngira yaramufasha no kubishora, kugira ngo atabe yizere iyi Mana umuremyi w'ijuru n'isi dusenga. Imana yaragiye iramuvugisha, iramubwira, Aburahamu va ngaho mu nzu ya so, va ngaho mu muryango w'iwanyu, va ngaho mu gihugu cy'iwanyu, uje mu gihugu nzokwereka. Atayandi masezerano arajako, Aburahamu yaritavye. Amen. Avuga ko ari we ubivuze, ndaje, ndahevye data, ndahevye umuryango wacu, ndahevye n'igihugu cy'iwacu, naho ntazi ico njanyemwo, ndizeye ivyo uvuze ko gihari igihugu njanyemwo. Amen. Ndashimira Imana ko turiko turabyumva. Imana igaca ivuga aha hantu, bazokwizera gute none? Bazomwizera gute? Nta buryo buhari bwo kumwizera batamuzi. None bazomumenya gute? Nta buryo buhari bwo kumumenya batamubwiwe. None bazoja kumuvuga gute kugira abandi bamumenye? Umugwi w'aba A uzoja kubwira aba B gute? Ikibazo ntikiba kirahe. Bazosigura ibyiwe bate batatumye, kuko vyanditswe ngo ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari byiza. Ikibazo kigituma badatumwa kigaca gikurikira ngo bumvise ubutumwa si bose, naho kumva sukumva gusa n'amatwi, mugabo nukumva aca abisigura ngo uko yabisemereye akabivuga. Yesaya ati, ninde yizeye, ninde yemeye inkuru zacu? Igihe ijambo ry'Imana ryavuga, ninde yaryizeye kugira nawe azoshobore kuja kuribwira abandi? Ninde yabyemeye? Gutyo niho hazoboneka abashobora kugenda nabo kubwira abandi. Ni ibintu bikundira cyane bikanira. Ko twumvise twarizeye. Mani dufashe cyane. Ko twumvise twarizeye, icyo kibazo.
umurongo wa 17 wacu utanga inyishu ingene vyoteba bigatora umurongo. Harimwo ibintu bibiri. Icambere ni kumva nk'uko turiko turumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngabo ikintu ca kabiri ni kumva ico wewe nyine ukuye muri iryo jambo, ubwiwe wewe muri iryo jambo. Hano twese turumva kubera nini Kirundi, n'utavuga Ikirundi baramusigurira mu rurimi yumva, ariko haba hasigaye ukumva kwa kabiri, ariko warukwiye nanje narimuye gutahana, nukumva muri ivyo twumvise nkumvamwo ivyo mbwiwe jewe. Muri uku kwezi tube abumva bakumva. Aleluya. Jambo ry'Imana ushobora kurisomerwa, jambo ry'Imana ushobora kuryisomera, turanaterwa intege kuryisomera. Murongozi yatwigishije, yaturongoye, yatubwiye ibyo abatitaba mariage, ubushigikira abandi, bacavuga ko bafise akazi kamenga twebwe ntako dufise. Nsubiyemo ivyo yavuze. Hariho n'abadafise umwanya wo gusoma Bibiliya ukamenga nibo bafise akazi keza gusumba abandi, canke bafise ibikorwa vyinshi gusumba abandi, canke umwanya wabo ari muto gusumba abandi. Oya, siko bimeze. Ni uruhendo gusa rw'umwansi nk'uko yabitubwiye. Ni uruhendo rw'umwansi, umuntu agafatirwa n'ibiruta ivyari kumufatira. Umuntu agashira umwanya mu bintu urenze uwo yari gushiramwo, kubera nta kintu na kimwe kigutwara umwanya w'umuremyi wawe wose gifise agaciro ku Mana. Gifise agaciro mw'isi, isi nayo iriko irashirana n'ivyayo, ariko wabitahuye uzosanga ibindi byose vyopfuma bibanza bikabura umwanya, kubera niwaronka umwanya wawe n'ijambo ry'Imana n'Imana yawe, ivyo nyene bizogutegurira umwanya w'ibikurikira, kuko Imana itakwibagiye kandi ariyo yavuze ngo nimugende muri misi, genda muharime mutunganize, imere neza, mutore amabuye kanaka muyakoremwo ishwagara, mutore ivyatsi kanaka mubikoremwo imiti mushire ku bikomere vyayo, mutoremwo ubutare kanaka mukoremwo ivyuma, mukoremwo intebe. Ivyo yarabitanze atacaha kirabaho, yarabitanze, ariko nibikurikira ubucuti dufitaniye nawe. Amen. Aleluya. Twese gusa amasaha 24 nami ndagira inama n'abana nitwige ingene ya masaha tuyagabura. Hariho ibinyamakuru bidakwiye kubura umwanya, harimwo bakuru bameze nk'abariko barumva ibintu. Niwe nahera tugabura aya masaha 28. Hariho ibintu bidakwiye kubura umwanya namba, tubanze tubihe nimero yavyo. Bidakunda ku murango tubishire mw'ijoro, bidakunda mw'ijoro tubishire ku murango, ariko bibanze bironke umwanya. Ese adufashe. Tuyacamwo ibice bikuru bitatu. Sivyo ngiye kwigisha, ariko ndabibutsa rero yuko urashobora kumva ijambo ry'Imana urisomewe nk'uko, canke kumva ijambo ry'Imana uryisomeye, kandi uryisomeye uzoba uriko urikorera ikintu ciza
gituma urironka muri wewe. Twumvise ko ukwizera kuva ukumva nuko kumva twumvise kw'ijambo rya Kristo rije kuri twebwe, niko guca kuduha inkomezi zidasanzwe zo guhagararira ico twumvise. Nuno munsi mugende muronse ico mwumvise n'izina rya Yesu. Amen, amen. Cya gatatu gica gikurikira nukugendera muri iryo jambo nyene wumvise ryabawe rongowemo. Muri ibi turiko turumva Mpwemu Yera ari hano kugira ngo aganirize buri wese muri twebwe. Hari intahe yaryoheye ejo, nasanze yaryoheye cane. Twari dufise ikoraniro ridasanzwe hirya y'ejo, shingira intahe abo twari kumwe, ntitwari bake bivanye n'ivyo twarimwo. Kwanza narababwiye kuwa Mungu abarongozi twari dufise ikoraniro ridasanzwe ry'abarongozi b'amafraternité, ndabashingira intahe bivanye n'ivyo twariko turiga. Ndiko ndavuga kumva, bose bakumva, wowe ugakuramo rwawe. Aleluya, nawe ukuremo rwawe. Hanyuma rero intahe yarayinezereje. Mu ntahe nari nshinze naracishijemo, kwari ugucishamo gusa, naracishijemo ngene kuwa mbere uheze nasavye amahera Imana kandi nari ndayakeneye. Hanyuma nca ndababwira ngo bukeye kuwa kabiri nca ndayaronka. Kandi burya yaba umuntu yabivuga muri kamwe kamwe ndazi nawe wotangara. Mu gihe tugezemo biratangaje ko ibintu bigenda kuko byangendeye. Hanyuma rero acarakuwe ngo acarivugana, aho kumenga aciye abwira n'umuntu bicaranye ngo nanje amahera nkeneye ejo nzoyaronka. Tugende ko ndavuga niyigira nshishamwo intahe, nawe aca yumva ngo arizeye nanje rero amahera nkeneye ejo nzoyaronka. Nabonye rero ivyo si we yabimbwiye, mugabo naramubonye aje kumbwira ngo sabindi twasengera pasito raba 300 mejeje kuyaronka ubu nyene. Naryoherwa. Aleluya. Kuvukana ni vyiza, kumva ukizera muri ivyo bivutswe, kumva mu rwawe. Mana ishimwe cane. Aleluya. Turashobora gusoma inkuru ya Mariya avugana n'umumarayika, nawe ugaca wumvise wewe ivy'iwawe. Biterwa n'ingene uteze ugutwi kugira ngo wumve vy'ukuri c'Imana yo nyene iri buvugane na wewe, ko Imana idukunda umwe ku giti ciwe, kandi Imana ishaka kugendana nawe ku giti cawe. Hari ahantu uzoshika uwo mubakanye ntavuge, hari ahantu uzoshika uwo muvukana ntaba ahari, hari ahantu uzoshika wakuvyaye ntagire ico aterera. Ikintu kizoba gihari ni Muremyi wawe wizeye ukabwira umutima wawe, ico wamwizeye ko kizoguteramira. Mana ishimwe. Rero Imana ntigushaka urumuja, ntigushaka uri imbohe ya naka w'iwacu, imbohe ya naka atera imbere, imbohe ya naka umusenzi, imbohe ya naka pasitori, ngo wamumenga kubaho kwawe kuvana n'uko ufise uwo muntu. Imana igushaka witegevya, ucuditse nayo, niyo wowe uterewe mw'izinga rya Patmos nka Yohana, ibane nawe aho hantu, hanyuma ikwitabarire, amatwi yawe yumve ico ivuze ugikurikize.
umwidegemvyo mwiza ugusunikira gukumatana n'Imana. Aleluya. Basigaye bose mukabana neza kandi ububashe kandi ubakunda, ariko uwukurongora n'ugutumbereza ahagaze hejuru ya byose akaba Imana. Aleluya. Gutyo ibigoye uhura navyo, imigisha, ibifaranga, akazi, ibishure, ibitandukanye vy'ivyiza canke vy'ibibi ntibizokugira imbohe yavyo. Uzokwama widegemvya, kuko kubaho neza kwawe canke kumererwa neza kwawe ntikuvana n'uko wagwaye canke wakize, ntikuvana n'uko waronse amahera canke wayabuze, ntikuvana n'uko wariye canke washonje, kuvana n'uko ufise Imana mu bugingo bwawe. Ucuditse nayo ugakurikira icyo yakubwiye. Amen. Yesu yavuze ngo mwiyubahe, kuko kuroranirwa k'umuntu kudakomoka mu bihinda atunze. Kuroranirwa k'umuntu kukomoka mu muremyi wiwe. Turakwiye kubyiga rero. Imana iduhe ukwezi, itubere ukwezi kw'ibitangaza vyo kwizera. Amen, amen. Nagira ngo dusome irindi jambo ridutera intege kwizera. Mariko 11 murongo 22 tugeze ku 27. Mariko 11 Atsome. Musukoni Yesu yavumye, babona wumye yigisha ibyo gusenga. 22 Yesu aramwishura arababwira ati, mwamane ukwizera Imana. Alo, mwamane kwizera Imana. Urazi ko hakurikira akaburungu. Mwamane kwizera Imana. Tubandanije. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwiriye umusukoni ati, shinguka utage mu kiyaga, ntabitekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa, azokibona. Kasubiremo. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati, shinguka utage mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa, azokibona. Amen. Tubandanye tugeze kuri 26. Nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyangwa musaba byose mwizere. Amen. Mugire gute? Mugire gute? Ashaka kuvyatura. Mugire gute? Yuko mubihawe kandi muzobibona. Najeje kurivuga amosozi arakoroka. Ndayita jewe amosozi y'ukwizera. Ntiwakugira ngo nicoroshe. Ko hari ibyo usenga ubabaye. Ibyo usenga uvuga uti nukuri kikitishura. Naje nyene nzoba ndakabonye. Mugabo kwaturira Imana ayemerera ngo naho utazonyishura uzoba wanyishuye. Ko gutanyishura nyene uzoba wanyishuye. Amosozi yanje yakorotse. Numva ko mejeje kurema kazoza akomeye.
ko kugumana n'Imana ndabitewe no kuyizera gusa ataconyiganyeza kubera yanyishuye naho ntabibonye kunyishura kwayo simpagikore bijya nayisabye ishobora kunyishurisha kutabikora ikabinyishuye neza uko izi gukora ibirengeye cyane ibyo nomenya kwiyumvira n'ibyo nosaba ubwo n'ubuzima bwo kwizera kandi uko kwizera ntigutetereza Imana ikomerwa amashyi. Hano rero habandanya n'amajambo tubonye ngo mwizeye tuzobibona tuzogira gute tuzobibona. Haleluya. Amajambo akurikira aha turiko turasoma n'amajambo atatwereka yuko hari ibyitonderwa. Alo, hari ibyitonderwa, hariho umutima dukeneye. Manishimwe imbere y'uko yasoma tubanze dusome gatoya mu gete rya mbere rya Yohana igice cya 5 umurongo wa 13-14. Gete rya mbere rya Yohana igice cya 5 umurongo wa 13-14. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'Umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Tugende ushikane ku 15 ho byokumvikana neza. Kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyo igomba itwumva. 15 kandi ko tuzi yuko yumva ico dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ibyo tuyisabye. Imana ikomerwa amashyi cyane. Alo, Jonathan kiba amahirwe yo kubonana n'umuntu nawe yagize amahirwe yo kumenyana n'umuntu afite umutima mwiza n'ubushobozi bwo kugira neza. Hanyuma usanga ariko aramwandikira ubutumwa bwo kumusaba ikintu gifasha uwundi mwene data gitwara amamiliyoni nibaza yotegerezwa kurenga 50. Ariko yari amaze kukimusaba bimera nk'ibyasi. Ambonye acarambwira ati nkikubona Pasteur naciye niyumvira ikintu ega ndakikubwira. Abanza kunyegeza message yanditse yariyo arambwira ati hariho ubutumwa ndiko ndandika ndungikira umuntu ntararungika mugabo nariko ndamusaba akantu k'uwundi muntu. Nkikubona rero niyumviriye ko woca ubanza gusenga kugira ndungike ubwo butumwa. Sha turasenga. Iri jambo niryo nari nteramishije ku mutima wanje kuva nko kuwa kane. Ritubwira ngo aha mu murongo wa 15 kuko twamenye ko yatwumvise kandi tukaba twasenze ibihwanye n'ibyo agomba duca tumenya ko bikorwa. Numva ndagitse kwizera niko nasengeye ko nongera nizera ngo ishobora kutwishura cyane ibirengeje twibyo n'ibyo twosaba kugira ngo Imana igende inezereje. Iyo misa tukivuga amen nawacu ayirungitse kugira Imana inezereze tutarapfana n'uwo muntu acaramwishura. Imana habe icubahiro. Haleluya. Iyo dusenze
tumeze tuzi ko dusabye ibihwanye n'ivy'Imana igomba hajya hakuze ngo ndabandikiye mwebwe mwizeye Yesu Kristo. Amen. Kuko mwebwe mwamwizeye murafise ubugingo budashira muri mwebwe, kandi kibico gituma ubwoba nuko tuzi yuko igihe cyose dusabye ibihwanye n'ikigomba iratwumva, kandi kutwumva duca tumenya neza yuko yabikoze. Uko nukumenya kukwizera, ukwizera ngo nukumenya neza ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. Uko mu Baheburayo 11 havuga ntidushobora kwizera rero ibyo twiyumvamo ngo je numva umenga oya kweri ndacafise umusonga oya ntitwizera ibyo, twizera ico Imana yavuze. Ico nico c'ukuri, twizera ibihwanye n'ivy'Imana igomba. Yaratwemereye nitwizera tuzobibona. Amen. Ukwezi kwiza ko kwizera, ko gushikama mu kwizera, twizeye ijambo ry'Imana. Aho nasenga nizeye iri jambo, wavuze ko iyo dusabye ikintu gihwanye n'ibyo ugomba. Aleluya. Numva ko umuntu agize umutima mwiza wo gusabira uwundi muntu akantu kamufasha, naho ako kantu atakona arinzi yahavuye akambwira rero, naho ako kantu ataco kamufasha atakona rimenye murantunga, mugabo ubwo rukundo rwo kwitwararika uwundi muntu, ivyo nivyo twatumwe. Ndizera ko bikora kandi acarabikora. Imana ikomeze amashi cyane. ibihwanye n'ibyo agomba. Hahandi muri Mariko rero 25:26 bavuga kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so wo mw'ijuru nawe abaharire ivyaha vyanyu. Ariko nimutaharira abandi, na so wo mw'ijuru ntazoharira ivyaha vyanyu. Hariho umutima n'ubuzima Imana idushakako indani muri twebwe bishobora kunywana nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndazi yuko naho mwicaye mwobona umuntu aje azanye ikiganza cuzuye nk'umubire mwese benshi barawuzi, birirabura bisa n'ibivuta bibi, tuzuye nk'umubire, agaca azana ngo muhane ikiganza. Ndazi ko utoshoka kunyarutsa, ntiwoshoka kunyarutsa kumuha ikiganza nawe. Mu yandi majambo, kunywana nawe zokugora, kubera wewe urazi ko mu ntoki atari gusa. Mugabo bahuriye hariya mu kimekanisi munsi y'ikamyo bariko barasambura, n'uwundi afise umubiri baragumbirana, barasa. Imana irashaka ko dusa mu mutima kugira tunywane nayo. Nibaza kwita ahubwo ibyo bikwiye gukomerwa amashi gusumba ibindi. Jewe nawe duhinduke dusenge Imana. Imana yateye intambwe iratwimenyesha, kandi twimenyesha ibanje kwihanganira ibyaha byacu. Iduharira ata condition ibanje gushiraho. Iduharira, itwakira atacibanje kudusaba, turetse kwizera Yesu yadupfiriye ku musaraba. Ariko tumaze gushika iwayo
iratubwira tumviriza rero muri runo rugo wajemo kugira tubane amahoro neza n'ibyo ushaka byose bigende neza ukwiye kwemera indero yo muri runo rugo. Burya muri runo rugo muri uyu muryango w'ubwami bw'Imana ariyo so, aha hantu turi abantu bagirira neza intashima n'ababi, tukakiriza izuba abanyakibi, tukabagwishiriza imvura, tukihanganira abanyabyaha, tukabarindira, iduhutiraho, itunyarutsa kubacira urubanza, turabihanganira, tukabengenga, tukabashikanaho nabo bihana kugira ngo baze bakire umwansi dufise aho hanze. Uremeye gusa natwe, icyo gituma rero abantu bazovuga ngo twarira twanywera ku meza yawe no ku ngaburo yera y'itariki zine z'ukwa gatanu 2025 niho narindi naho nciye mpfa mu kwa gatandatu, niho nari nawe ngo tubabwira tudakurahiye ntigera ndakumenya, ntitwigeze tunywana, ntiwigeze umera nkanje, jewe si kurya meze, wewe waje ku ngaburo yera n'umujinya n'inzigo wampa abandi. Waje ku ngaburo yera n'amamesaje mu telefone yuko aho uhavira uza guca ugenda kuririra umuntu amahera wari kumuriha ukayakoresha ibyo wishakiye. Waje ku ngaburo yera n'amarandevu y'ubusuma n'ubusambane, ntidusangiye nawe umutima, sinigeze ndakomera. Bazobajingimura babwire ngo mvi iruhande n'abakora ibiziramwe, sinigeze ndabamenya. Duhawe akaryo nk'ako ko kwizera Imana, yuko ari Imana igira neza, yuko ari Imana ihambaye, yuko ari Imana yitwararitse abayo, nta mpamvu dusubiramo kuja kwita mu ngwano zo kugira urwano, kuko Imana izoturwanira. Nta mpamvu dusubira kuja kwita mu ngwano zo kugira inzigo, kuko Imana izotuburanira. Wakira umutima mwiza mu izina rya Yesu. Wizera Imana iburanira abantu bayo, wizera Imana irwanira abantu bayo, wizera Imana itarenganya, wizera Imana yitwararitse abantu. Nta mpamvu uja kuririra riha imyenda y'abandi. Iyo Mana wizeye kwita kumutunga wamuriririye, murihe nawe utunge ugororotse. Imana ikomerwa amashyi cyane. Nawe utunge. Igihe nariko ndigishwa kutaba muri ubwo buzima bwuzuye amadeni gusa byari bikomeye cyane, ariko Imana yanyigishije kudasigarana na kimwe, ngasigarana yoyo, kandi iraba ndacariho. Ibihe bitari bike byari bigoye cyane rwose, ntabyo nzibagira ko nageze ku kuja kwibaruka ntafise impuzu y'umwana, kandi mbitse ibihumbi byinshi by'umuntu yanyizeye, kambira ati amahera turayambikira ntayo ndagira gukenera, umwaka nzoyakenera nzokubarira. Uwo muntu yavuye apfa ntiyabitse, ca ndaya umuryango wiwe. Uko byabaye, ariko sinari nemerewe gukuramo n'ijana rimwe. Ni byiza kuba umwizigirwa. Imana irashaka kuturema nk'umutima nk'uwayo. Yesu ni mwiza, Yesu azogutunga kandi wahisemo kugororoka. Abarundi baragusa imigani baciye, imwe iryoshe iyindi ibabaje. Utabeshe gusumira umwana, uwo mugani si wo. Urashobora kubasumira kandi utabeshe. Hari ibintu dukwiye gusohora mu buzima bwacu kuko bigasa n'ukwizera Imana. Abizeye bavuga bati ndavuga ukuri nshake ndakuzire nimba ntegerezwa kukuvuga.
hako mbesha ndahora, hako nkora ibitari byo ndabireka, intapfa nzoba mfanye ubugororotsi, Imana izonyakira. Imana ihabwe icubahiro. Nimba hari icupa na mwene so, iri riserukira ayandi majambo menshi avuga ngo yugaraniwe mu rukundo, byagezwe by'Uhoraho ngo byugaraniwe mu rukundo, kubaho mu rukundo. Aleluya. Ibindi byagezwe byose byugaraniwe ngaho hantu. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Imana ishimwe. Mbega n'uwuhe mwimbu uva mu kwizera? Dusoma amajambo y'Imana muri Abaroma 4. Duhere ku murongo nageze kuyagabanya, ariko mwebwe murashobora kuyasoma yose ikindi gihe. Canke dusome tunyarukije 13 tugeze ku 25. Ibyasezeranywe tubiheshwa n'ukwizera, niryo jambo ry'umutwe rihari. Ibyasezeranywe tubiheshwa n'ukwizera, kuko ariko ibyagezwe murantunga, kuko atari kubw'ibyagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke uruvyaro rwiwe yuko azoragwa isi yose, ariko ni kubw'ukugororoka kuva ku kwizera. Halo, uze muraraba iri jambo kwizera aho rivugwa, murabe ivyo rivuga. Ni kubw'ukugororoka kuva hehe? Ukugororoka kuva ku kwizera. Abizigira ivyagezwe iyo baba ari bo baragwa, ukwizera kuba kwarahindutse ubusa, ivyasezeranywe bikaba bititutse. Ivyasezeranywe vyari kuba bititutse hamwe ukwizera kutoba gukora. Nta kamaro kukumva ivyasezeranywe, kuko ivyasezeranywe ubirindirisha ukwizera. Amen. 15. Kuko ivyagezwe bizana uburake, ariko ivyagezwe aho ivyagezwe bitari, nta gicumuro kiba kiriho. Ico gituma ivyo vyavuye ku kwizera ngo bibe ivy'ubuntu. Alo, ivyo kwizera tubihabwa kubw'ubuntu, kugira ngo ku ruvyaro rwa Aburahamu rwose ivyasezeranywe bize vyame bihamye, atari abivyagezwe gusa. Oya, ntasinzi ndasubiramo 16. Ico gituma ivyo vyavuye ku kwizera ngo bibe ivy'ubuntu, kugira ngo ku ruvyaro rwa Aburahamu rwose ivyasezeranywe bize bihame, atari ivyagezwe gusa, ariko atari abivyagezwe gusa. Abavuga kuri Aburahamu atari abivyagezwe gusa, ariko nabo kwizera kwa Aburahamu niwe sogokuruza wa twese. Mu nyonga z'iyo yizeye, nk'uko vyanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Aburahamu yizeye yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka kukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyatekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. amenya neza adakekeranya yuko
icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Nicyo cyatumye bimuharurwa ko nko kugororoka, ariko ntibyandikiwe we wenyine yuko byamuharuwe ko nko kugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharurwa ko nkako, kuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu, imukuye mu bapfuye, yatangiwe ibicumuro byacu akazurwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Ibundi n'abashimwe kuri iyo Mana. Haleluya. Ukwizera kwacu kuramye gushizwe mw'ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya dushikame gusa twarose ubuhungiro muri Yesu. Utiza yumbikumena Imana yawe nzokwama ngufasha, zoguha inkomezi zo gushikama, zodufata ukuboko ntaco utinya. Amen. Reka turondere akanya ko gusenga, tugeze aho onye indirimbo. Umwimbu dushobora gutora byinshi rwose, ariko reka ndabyegeranye muri utu tuntu dutatu. Iyo twizeye tugashikama mu kwizera, icya mbere turaronka ubuzima buhindutse bwiza. Ubuzima buhindutse bwiza. Burya ubuzima buhindutse buhera mu mutima. Abizi inyigisho za Ndevangeli, ijambo metanoia uca muryibuka. Guhinduka kwa jewe imbere mu mutima. Ndahinduka, kwizera kurampindura, kwizera kuraguhindura, kugaca kukugira uwundi muntu. Kandi iyo wahindutse mu mutima, n'ibikubako inyuma birahinduka. Nizeye yuko iyo nzira imanuka atariyo, sisubira kuyicamo capati iduga. No kuvuga ngo ibyo nari guhurira muri iyo nzira, nari guhurira nabyo muri iyo nzira, mba mpejeje kubikwepa, nzosigara mpura n'ibiri muri iyo nzira, kandi kuko nayitumberejwemo no kwizera, nzosanga y'ibyo wasezeranye yasezeranye. Imana ishimwe. Kwizera kuyaduhindura ubuzima. Icya kabiri, cyatugira ubuzima bw'ibitangaza. Ubukristo ni imigenderanire y'umuntu n'Imana, maze Imana igakorera ibikorwa byayo muri we, kandi ikabimukorera nawe. Iyo rero ubwo bukristo turiko turabubamo, turaba mu bintu bitangaje. Nk'akarorero, ugasanga wahora ushapura cane, hanyuma nawe ugahinduka ku buryo wumigwa. Aleluya. Bakagutuka ugahora, nawe nyene ukiyumirirwa. None ni jewe? Turirimba ngo si jewe nkiriho, ni Kristo muri jewe. Ubuzima bw'ibitangaza. Aleluya. Hari ibindi twasezeraniwe bitari bike, yuko Yesu yishize ku byaha byacu, akishira ku ndwara zacu, akigira umworo kugira ngo atungishe twebwe. Amen. Ukwizera ni gusiga inyuma na kimwe mu byo Yesu yatugabiye, ubyakira byose kuko ni ibyawe. Amen. Ukwizera kurakubwira ngo Imana ni papa wawe, wari imfubyi, ubupfubyi bukarara buhetse, umutima wawe ukakira ubuvyeyi bushaje, ugaca ubaho nk'umuntu afise se moralement, mu buryo bw'amarangamutima, ugaca ubaho nk'umuntu afise se mwiza w'igitangaza, kandi ahoraho, nturira hamwe n'izindi mfubyi. Ivyo ni bitangaza. Aleluya. Ubuzima bw'ibitangaza. Abandi barakubwira
ibyo birukansemo baronderera mu munezero, wowe ugasanga umunezero bagiye kurondera w'akanya gato ubu ufise akavyo wagize. Nibitangaza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubwo buzima buratuma umuntu ko ari ubw'ibitangaza nyene akemerwa hatahora yemerwa. Nigitangaza. Kuko n'ubu ukiri wenyene hariho Imana iza igakorera igaserva ubuzima bwawe, igakorera ubuzima bwawe kandi ikongera ikabukoresha. Ngo muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Mpamagara nanje ndakwitaba, nje ndakwereka ivyikinze n'ivyo amaso yawe atari bwabone, n'ivyo amatwi yawe atari bwumve. Ibyo bintu bavyita ibitangaza niwabibona nawe uzotangara, n'abari kumwe nawe bazotangara. Imana ivugirizwe impundu. Haleluya. Ica gatatu ni ugushikama mu bihe byose. Navyo nyene ni nk'ibitangaza bimeze nk'ibisa. Burya n'ubuzima gusa buhindutse bwiza bw'ibitangaza. Niryo ryungane rimwe ryo bivuga n'umwimbu w'ukwizera. Igituma rero nagashitse ko kugira tukavuge mu majambo aramvuye tuvuze mu bihe byose kuko ibihe birahindagurika. Ibintu bitubako bidukikuje birahindagurika, ariko wewe uzokwama utanyiganyizwa. Matayo 7:24 ndetse nka 26 cyangwa 27 nyene Yesu yaravuze ngo umuntu yumva ijambo ryanje akarikora ndabereka uko asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Amaze kuyubaka isuri iraza, inkukura iratemba, umuyaga urahuhuta, ibinyiganyiga ngirane nyamugigima biraza. Kandi hose nyamugigima simwe duhora twumva hano, oya hariho inzira ahandi twe tutarumva. Inkukura bavuze inkukura simwe duhora tubona, ni inkukura irenze ya yindi twigera kumva mu gace ka Bujumbura. Ni ibintu bikomeye bigoye. Bari kwiyo nzu nta na kimwe yige riba kubera imase ku rutare. Urutare ni Yesu n'ijambo ryiwe. Dushimire Yesu ukwizera ko muri we nikumara amaza. Ntuba witeze ngo ejo nzohenuka, oya ntaco uzokomera ukwiga ukomeza iri kumwe nawe kandi wizeye ivyo yavuze. Amahoro y'Imana bane namwe. Aya majambo tuzoyabandanya uku kwezi kose. Yesu abahezagire.